aho perezida wa Madagascar Andry Rajoelina yerekeje ntihazwi mu gihe ariko arasubirizwa asabwa gutanga imihoho nyuma yaho imyiyerekano irongowe n'urwaruka ikwiragiriye hose mu mpera z'iyinga. Ibimenyesha makuru byo mu Faransa bivuga ko uwo mutegetsi yagiye hanze y'igihugu ajanywe na kajugujugu y'igisirikare cy'u Faransa kuri uyu w'Imana. Une partie de l'armée a rejoint les manifestants de la génération Z. Le président a quitté le pays. Oui, en effet, ça a été confirmé. Le président a bien quitté le pays dimanche. Mwaramutse tumaze amezi twumva ugwaruka abo bitaba jeune canke Gen Z bahaguruka mu bihugu bitandukanye bakiyamiriza intwaro zibahohotera, intwaro zibasahura. Twaravyumvise muri Kenya nubwo kumbura atacavyuvuyemo kinini, twavyumvise muri Thailand, twaravyumvise Thailand hakigihe, ariko kandi twavyumvise muri Philippines naho nta kintu cavuyemwo. Ahantu novuga bashoboye kwirukana ubutegetsi ni mu gihugu ca Nepal, navyo twaranakoze video kuri ivyo. None ubu hagezwe igihugu citwa Madagascar. Madagascar rero kimeze nk'Uburundi ubiravye, giharwa ko ari mu bihugu bikenye, gifise abanyagihugu batize benshi. Reka twumvirize hano kugira ngo kumbure umuntu abone izo similarite ubwo ibintu bisa biri mu Burundi no muri za Madagascar. Le sol de Madagascar est riche en or, en nickel, en cobalt. Il y a même un gisement de saphir dans le sud de l'île. Puis il y a l'agriculture. Madagascar, c'est la moitié du marché d'huile essentielle de girofle, un produit très recherché par l'industrie pharmaceutique et par les cosmétiques. La vanille malgache représente un quart du marché mondial. Madagascar exporte également du cacao, du sucre, du poivre, du café, mais tout ça ne permet pas aux Malgaches de vivre décemment. Ok, uravyumva baravuga yuko isi itunze, urumva ko nabase ubutare bwinshi nk'uwo dufise Burundi, barafise uburimyi bashora kandi ho barashora sico kimwe kumbona iwacu byinshi bihera iwacu, ariko kandi nubwo bashora vyinshi kandi bafise ubutare usanga atacu vyafashije abanyagihugu. Si 80% des habitants sont paysans, l'agriculture reste au stade d'autosubsistance, c'est-à-dire que les Malgaches produisent du riz pour se nourrir. Les gouvernements successifs n'ont pas réussi à améliorer les méthodes de production, ce qui fait qu'il y a encore un déséquilibre structurel entre ce qui est produit localement et les véritables besoins de la population. Ok, kinacho kirakomeye cyane, urumva yuko bavuga ko abantu bashika 80% barima, namuri nahizo gukora ibiharo byerekana ko abantu barima bashika 80% gutyo canke banarenga. Urumva ico ko dusa ico kiyume na Madagascar. Iki dusa ko nuko ari autosuffisance, donc ivyo kurima umuntu yigaburira bijya vuga ngo genda mwese murime, uko batashoboye kongereza moyen de production, donc kumekaniza guteza imbere ico gisata kugira ngo hakoreshwe ubuhinga bwa none. Umuntu arima ashobora kurima ibi bitunga abantu benshi agashora akagurisha akaba umukomersa w'uburimyi, kandi ibintu vyo kurima umuntu yimbagura agazagura kujya bazokuza bamwe babigenza. Ico tugisana ko na Madagascar nk'uko ndavyumvise. Des déséquilibres qui se répercutent sur la vie quotidienne des habitants de Madagascar. Oui, effectivement, dans l'île, 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté. D'après le classement établi par le Fonds monétaire international, Madagascar est dans le top 10 des pays les plus pauvres du monde si on se base sur le PIB par habitant en parité du pouvoir d'achat. Alors c'est un indicateur qui permet d'évaluer le niveau de vie moyen en tenant compte des différences de coûts de la vie entre les différents pays. En 2025, vous le voyez, il s'élève à un peu plus de $2000 à Madagascar. À titre de comparaison, d'après les projections en France, on devrait avoisiner les $55 000 par habitant. Donc on va ko aco gihugu gikenye kimuhugu bikenye nakora ngo gihugu cyanyuma icyanyuma twatukuze kuvuga ko ari Burundi n'ibindi bihugu kumbure bigwana ico kibanza Sud Sudan, ariko kumva ko kiri muri 10 bikenye, aho ni gice ni kure cyane. Abantu bashika 75% baba anda musi ya pauvreté, ligne ya pauvreté. No kuvuga mu Burundi nibaza ko ashika 85 87 ni bihugu donc 10 bikenye. Voilà. Ce qui explique que les Malgaches ont recours à l'économie parallèle. Bah oui, parce que Madagascar, c'est le royaume de la débrouille, hein, notamment dans la capitale. Tananarive, c'est une ville qui, normalement, est dimensionnée pour accueillir 500 000 habitants. Dans les faits, on en compte
3 millions, 6 fois plus. Et le quotidien des Tananariviens, c'est la recherche de quoi se nourrir. Un challenge quand on dispose de moins de $2 par jour, si on en croit les données de la Banque mondiale. Mission quasiment impossible avec un salaire minimum de 50 € par mois. Quand les patrons respectent la législation, ce qui n'est pas souvent le cas, on imagine... donc umva ko abantu babayeho bidebruya, abantu babayeho amadolari abiri mu Burundi naza ko ari rimwe n'amasensi 90 abiharuro biva muri ayo mabanki mondial, hanyuma ko umukozi ahembwa 50 ku kwezi iyo bayamuhaye naho nyene amoyene. Donc umva ko naco ari gikenye Eo kirasha Burundi gatoyi naza ko Burundi iyo PIB iri hejuru gatoyi iri munsi y'ibihumbi 2 muri Madagascar hejuru gatoyi y'ibihumbi 2 mugabo kibagwa mu bihugu bikenye. Donc dufise ibibazo bimwe vy'ubukene. Le quotidien n'est pas évident pour les plus défavorisés, ceux qui vivent dans la rue, et ce sont souvent des enfants déscolarisés. Je vous parlais de paradoxe. À Madagascar, l'école, elle est publique, mais payante. Voilà, faut le savoir. Trop occupés à se disputer le pouvoir, les élites économiques et politiques ne se sont pas occupées de régler ces problématiques structurelles. Et c'est la population qui paye depuis des décennies le prix de l'instabilité politique et de l'inaction sociale. Ok, numva ari ivyo urumva yuko abajene bahagurutse kubera abari ku butegetsi, abo bantu bagaba les élites politique économique yaheze imyaka amadeseni atarakimwe bahindura. Umva ko n'ibintu byo kwiga bigora nuko ibindi ubona mu bisanzwe abantu biga nta ntufise amafaranga, abandi niyo publique kwanza numvise ko naho ikintu bishura, ariko niyo yarishe ugasanga canke buze no ku buntu wiza ubusa nyene ku munyangoma yabivuga nta kintu na kimwe uvanyemo uvuyemo ntubona akazi ntubuzi ikintu na kimwe, ugasanga hari abantu nuvuga bari biza ba analphabete. Anyway, reka mvuge ikintu maze kumva ku barundi bavuga, ndabaze kuvuga n'abantu benshi nakoze live ndanabwira ntihagire umugenzi yitamwe barabara mu Burundi bo murasa. Ico ni kibazo bafise mu Burundi yuko bafise police n'abasirikare bameze nk'ibikoko. Kumbure police abasirikare menga ntavyo bigeze kwerekana mu ndazi ko nabo bojamwo toye ko barasa abantu amaburete abona live bullet kuko bayita. Mu bindi bihugu vyinshi police iragerageza amazi, amagazi lacrimogene, abonye vyase bagatanga imihoho nabwo barasa bene gihugu ngo barase insoro zibona. Muga mu Burundi murazi yuko bo bakavye bo bakanya, ivyo bintu bituma mu Burundi bitabaho. Ikiri ca kabiri hari ikintu bavuze ngo amazuru, nivyo bavuga abarundi benshi n'abahutu, abahutu batwoga n'umuhutu no aho yubacuragura bufuye na buhoro, they don't care, nta kibazo bateye, bakavuga ngo akahise nibiki. Ariko ico ndaja kugishikako ico gusa numvise ko naco gishobora kuba ikibazo, ariko ndaja kugishikako niyo navuga ingene ivyo navyo nyene bitahagije ko abarundi bo kwijejara. Icya gatatu novuga ibintu bijanye no kwiga nyene, abanyagihugu benshi batize ntibamenya ico batazi, ntibaraja mu kindi gihugu, ntibumviza amaradiyo, hakaja koko nta internet hari ihagije n'uburyo buhagije bwo kwama kuri internet ngo bamenye ko mu bindi bihugu. Ivyo bituma biguma abanyagihugu baguma mu bujuju, abantu bagaca baprofita abategetsi bamuhaye ikiro c'amata agaca ngo umupresident niwe wa mbere kwisi yose, nubwo abakecu benshi nta pension bafise. Mu bindi bihugu vyose abasaza bafise pension, hari havuze ngo ayita allocation sociale, uko yitabira bisha gusa n'imfashanyo iva muri leta utakoreye baguha kubera ushaje irahari, ahashwa ko ibihugu itari mugabo mu bihugu vyinshi bihari. Bo gacura abantu uzeye ivyo ro bikaca bituma navyo abantu batashobora kubona ivyo batazi ngo ashobora kwiga kugumuka canke kubisaba no kurekrama so kugumuka. Hanyuma hakanka ibintu je mbona bita nko guhemukiranira abarundi, birabagora ko bokumvikana ari bari ngo dukora ikintu umwe aca mu kwaho wundi, sinze ko ari inzara, sinzi n'ivyo ari vyo, ku buryo abantu benshi atokwemera kuja guhura n'undi ngo bakorane inama yo kuja mu mugumuko, ko byoshaka kumugarukira kumugira ingaruka mbi ataba yizeye abari ivyo birahari. Hakabako nuko kandi leta ihohotera izibira abamenyesha makuru, abavuga amakuru kuri za YouTube bavugisha ukuri ku Burundi, berekana ibitari kugenda neza. Abantu bagomba kubazivya uvyanka vyakunda, uri mu Burundi ho urumva baca gufata, uri hanze naho nyene bagomba gutera ubwoba ngo turakuziriye canke ngo ceceka canke ngo umuhutu canke ngo dora mabinga, ibintu nyene vyo kukunumya. Mugabo vyerekana yuko bafite ubwoba yuko abantu baza barerekana ibintu bikorera mu gihugu c'u Burundi. Ivyo byose rero biratuma mu Burundi abategetsi bashobora kuvuga ati reka twe turijejaye abanyagihugu ntacyo bazotugira. Ariko
je nobwira ko structure ya Madagascar niyo mu Burundi mbona zazimeze co kimwe ubiravye nk'ibi tuvuga vy'amazuru kumva ntabe hari muga amazuru naho hazogera abantu bane kudashobora kuja kuyasumisha hazogera babone ko amazuru ashobora kuyajana ngo yarihishe inzu amafaranga ukota inzu ugendurire werekana izuba cyangwa kureka wibere mu nzu ubuhoraho kudashobora kugenda ngo yajane kuri petrol pump ngo bereke izuru baca gushiramo petrol kudashobora umushahara udakwiye izuru ntacyo rigusaidia ivyo bazogera babibone ikindi biberana yuko kandi niyo bari ku butegetsi abo bahutu nyene bene wabo nabo nyene babahohotera kumbura cyo kimwe nahagiye bwa mbere ariko donc atabo dasabone buhari urumva hanyuma ikindi literacy abantu bariko bariga amashuri agumaza abantu baguma tembera abaza za Dubai za Kenya za Uganda Amerika Canada bakavuga n'utagarutse gasemerera ibintu nk'ivyo ivyo naza ko navyo nyene batokwijegera zogegiye abantu babimenye abantu batera cyubwenge batera bumviriza amabarabara abantu batera bakoresha ama social media ba generation ndaza ko ari ku social media bariko barabona ko biraba bo ico cy'igipolisi navuze ko gikomeye cyane naco je nibaza ko na police nabo bibashikako kuko muri abo bantu bazahohoterwa hashobora kuba mu police hashobora kuba mu musirikare cyangwa hashobora kuba mu famille z'abasirikare famille za police sinaza ko abasirikare bose banezerewe na situation ihari ubu sinaza ko abapolisi bose banezerewe n'iyo situation kuko niyo atari famille nabo nyene imishahara baronka nabwitera yidubura ikurikiranye na inflation kwiciro biduga nazo ko atari kumishahara iduga vyumvikana yuko donc nabo nyene birabakora ko birabafekita haba mu gusuma haba uko babayeho haba nyene nuko nabatega igitsure kuko uko biri kose usibye kutamenya nta muntu umwe agomba kubaho ateze igitsure uko kuntu batega igitsure n'abaministre n'abashikiranganje n'abaki ukacumbaza bari hasi rero bari ikiri abasuzu officier abapolisi basanzwe usanga musanzwe babimenase n'abakuru babo nabo bagabo bari ku butegetsi donc hazogira igihe nabo nyene bavuga ati bon ya situation natwe yaturengeye natudukora ko aba muri muna wanje je yarapfunzwe arabahiya ijo mu vyanje yamufunze nanje nshobora gushikwa ku munsi ngiyana nkorana ubwoba umwana wanje namusaba ishuri ntibayimuha ivyo byose bibakora ko nabo nyene ntugire ngo bari immune cyangwa ni classe spéciale y'abantu bavuye mu ijuru batabona biko biraba kuri situation donc azagiye nawe nyene bavuga ati bo twebwe ntatwe ntujya kurasa bene wacu amareclamation legitime ivyo basaba birumvikana nagiye aba ntambaye uniforme nayo kubahuza kubasanga mu ibarabara ivyo bizoshoboka birashoboka umuntu aza ngo Burundi ngo abagabo ngo ni immune kuri changement ngo makayesa agarutse ivyo nibindi bavaneho turazi leta nyinshi zazikomeye zagiye zivaho kwanza ricetangwe kwigira igihangange genre Idi Amin ngo ndi conqueror of British Empire Habyarimana ngo nije kinani cyane abagome n'abagambanyi mu buturo za yersemoi ibiki iyo hageze ko bivuga amazina keshi na keshi ubutigu bwabugeze voilà nico nashaka kuvuga hakongera ko kandi munde ko ariko n'ikibazo cya geopolitique nubwo nakunda kuvuga cyane rega Burundi bufite dynamique peut-être Madagascar n'ibindi bihugu bidafise kubera iki Madagascar naza ko ta rebellion yari ifise Burundi bafite rebellion cyangwa ashobora kuvuka dangu mama l'autre twabonye Kabila ukuntu yazanye rebellion from nowhere yagafata igihugu mu minsi 3 batabashaka mundi ko Burundi ntitugomba ko haba ibintu vya marasese kuzo ko kuri sepa in any case je naza ko changement ishoboka changement irashoboka ntibijajare nabo nyene uko kuntu baza baracanamo batana mugasho bishobora kuzotuma bitrigaringa changement yihutirwa gusumuje ko bavyibaza naho je mpagaze mugabo nta encore une fois nta muntu ngo jamu baragira ikibigwa rakurasa itonde wigire buhoro bizokwikora wantu bizokwikora mugabo ya nawe no hano je ngo genda gutema ibarabara mu byukuri ndabona situation igikomeye mugabo nkuko nabo ndavuga agasaho gateke amahwa hagira igikakimena sawa mugira umunsi mwiza bye.